tugomba twinjire mu matora. Uyu mwaka wa 2020 ni umwaka w'amatora. Itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka na matora y'umukuru w'igihugu, y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Amatora 3 azobera umunsi umwe. Ukuvuga muri seni bazoheza berekane ingene bizogenda kugira ngo ntimuzojuragirike, kugira ngo ntihazobe amajwi y'imfagusa. Ibyo bazobibereka, bazobibasigurira ingene bizogenda igihe bizoba bimaze gutunganuka neza n'amakarata y'imigambi itandukanye amaze kuboneka, bakabereka ingene muzovyifatamo. Ico jewe ngomba kugarukako ni ikintu cyo kubandanya tubana mu mahoro n'umutekano imbere y'aya matora, hagati mu matora n'inyuma y'amatora. Dutegerezwa kuguma tubana. Wewe Nikodemu nimbubana na Yohani mudahuza imigambwe, umenye ko inyuma y'amatora utazoca uterura inzu yawe ngo ishire ku mutwe wimuke ugenda handi. Muzoguma mubana aho nyine, muzoguma mubana. Nama ndabivuga n'ubu ndabisubiyemwo, dutegerezwa kubana mu budasa bwacu, kujya tugenda mu mashengero atandukanye ku munsi w'Imana. Ejo ni ku munsi w'Imana, umwe wese azokoga yambara gahuzu keza, umuporoti agende mu baporoti, umukatolika agende mu bakatolika. Mu baporoti ho murazi ko ari mice myinshi. None umwe wese ntagenda gasenga hama kagaruka, kandi bagahana umunyu n'uwo basanzwe babana badasangiye amadini. No mu migambwe rero nuko bitegerezwa kugenda, no mu migambwe nuko bitegerezwa kugenda, kuko mu Burundi twaremeye demokrasi, twaremeye intwaro iciye mu migambwe myinshi. Naco gituma udashobora kuraba ribi uba iruhande yawe atari mu mugambwe urimwo. Mugabe ico ukora ushaka kwa umunywanyi wawe, umwumvisha imigabo n'imigambi yawe, hanyuma agaheza akagukurikira. Mugabo ibyo kubana neza mu mahoro n'umutekano, ibyo kubumbatira amahoro n'umutekano, ibyo guteramira amahoro n'umutekano muri ya makomite, dutegerezwa kubikora twese turi kumwe dufatanye mu nda. Hanyuma amatora niyaba, abatogwa bazotogwa, abatogwa bazotogwa. Wewe nimba ushona ibirato, umukorodoni muramuri ujya shona ibirato, none azoca ahinduka acike musanteri yahora shona ibirato. Icakeneye gusa nuko ibirato bihera ari byinshi kugira bamuzanire ashone, nta kindi akeneye. N'amahoro rero kugira ngo ibyo birato byiwe abishone mu mahoro n'umutekano nica akeneye. Umwe wese rero tumwubahire icari ico yemera, tumwubahire icari nico yemera, kugira ngo abantu tubana mu mahoro n'umutekano. Imigambwe ntiducemwe imice, imigambwe ntiduteranye. Ariko aho bukera abantu baziyamamura, hamaze kuba bimwe twita kampanye, abantu baziyamamura bavuge imigabo n'imigambi bafitiye abene gihugu, hanyuma mwihitiremwo indongozi. Ku mitumba niho nama ndababwira nti iyo hageze kwitoza ku mitumba, ndiko ndabatera inkuru abarongoye imitumba, ni abenshi usanga n'abatunza amashuri bayagurisha kugira ngo baronke amajwi. Jewe ndazi neza aha novuga nti ndafise ibihumbi 200 ngomba kubaha kugira ngo musangire urwago, ni mu ntoremwe abantu 5 ngaha, no hayo mafaranga bashobora kuyabungabunga neza kugira ngo mwese babasabikanye aha mwobambarira. Kuko murazi neza umuntu nshobora guha ikigori cyokeje ntimpera naka ntakimushikanira adakuye ku rutete. Ego hariho umuntu uha ikigori cyokeje uti njirira naka, imbere yo kukimuha abanza gukura ko intete zibiri, umubonye iti byo nibiki ngo nariko numviriza ko gihiye. Aha rero muraza abantu b'intungane ushobora kuragiza ibintu
ushobora guha ibintu akabibungabunga neza kandi akabishikiriza bene byo. No munsi naje nitwaje agaceri gake ko guhereza abamama ngaha, abavyeyi batwibarutse batagifite utuguvu two gukora.